murakoze cyane kuko kirya soko hariho ishirahamwe Ubaka Nation ryagaragaje ubushake ico bita manifestation d'intérêt ko ryogira igikorwa cyo kubaka kijambere. Cyatanze ibyifuzo byacu mu bushikiranganje hariho umugwi washizweho abahinga ukorana n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'ubutunzi hamwe n'abahinga bo mu gisata ADB kugira bige ivyiyumviro yatanze hama babone bavyige babishije n'ino ikiganiro kizovamwo rero nico kizotanga intumbero y'ibizokurikira. Ikibazo pati yabajije kijanye n'ibidukikije ni kibazo gihanga abarundi twese. Ni kibazo gutorera umuti wacu bisaba ingufu za twese. Ubushinganje bwacu bw'inyubako burimwo ubw'ibidukikije ubw'intwaro hagati eka n'umurundi wari wese ahari akagisha tereye. Ku ruhande rw'ubushinganje bw'inyubako ibiko birakorwa cyane cyane no gushiraho amategeko mu uko tutunganya ibisagara habe amategeko ntabanduka kuko ntiyahoraho atuma umwene gihugu yubaka ahantu aronse uruhusha rw'ubushikanganje abahinga baharavye ko aho hantu ari nyabagendwa hashobora kubakwa. Ivyo rero bizosaba gushika mu ngiro ku nguvu za twese kuko abakozi b'ubushikanganje ntiboshobora gushika mu buce bwose gucungera kugira yubake ariko dufasanije n'abajeje intwaro hagati mu gihugu eka no mu makatiye hose tuzofashanya twisunga ayo mategeko yashizweho kugira ngo dukinge abatarubaka ntibasubiye kubaka ahantu munsi y'ibihomoka canke ahantu baca twagwa n'ayo mazi. Cyane no duhishije itegeko itunganya amakomine ishasha yigiye kujaho iyerekana neza izofasha neza kugira ngo ibisata byacu vyegere cyane amakomine n'amazone bitume gukurikirana hafi abubaka mu mazu yabo batubaka ahantu botuma bagiramirwa ku magara yabo. Ivyo nivyo bintu nyamukuru turiko turakora kugira ngo dukinge ku ruhande rw'ubushikiranganje. Mwabajije mu Gatumba muti mbega ko hari abatwara n'imyuzurira muri gukora iki kugira ngo mufashe ntibabandanye batwarwa n'imyuzurira. Iconye n'igikorwa dukorera hamwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ubushikiranganje buraba ibidukikije n'amatongo ubushikiranganje bwo gufashanya bwa solidarité turafashanya twese umwe wese mu byashoboye nk'ubu twovuga yuko akarorero yuko umuce wa mbere y'ibyo twakoze twarateguye ikibanza c'Imubimbi n'ikibanza c'i Buganda kugira ngo twimuriremwo umuce wa mbere w'abantu batuwe n'ibyo byago ariko tuzobanya dukorana nabo tuvugana kugira ngo tubane twimura bukeye buke gushikaho abantu bose bagereye ahantu bagiramiwe n'imyuzurira bashobora kuja ahantu bakingirwa ku buzima bwabo nubwo ibintu byabo. Muri make igikorwa cyo kutimura abantu bahuye n'ivyo byago kirongowe n'ubushinganje bw'intwaro hagati mu gihugu ariko na twese turimo tubikorera hamwe kuko leta nimo. Murakoze. Ariko abimugwa hari igihe badaca bakurikiranwa twovuga nk'abantu bakozwe ku n'isenyuka ry'umusozi muri Muhuta mu ntara ya Rumonge barimwe kuri urya mutumba wa Gabaniro ariko barashwiragiye umwe wese niwe yimenye inge nabaho. Birashoboka kuko birumvikana ko n'abagiye kuraba neza yabimukira ahantu ugasanga ntibanahashimye bakagomba ko hajya kwimuka ahantu wakuriye n'ibintu bitaryoshe kuko umuryango wakuriye ahantu uba ufise imico irafatanye naho hantu nyene. Rero iyo yimukiye ahandi hantu ataraho yakuriye ataraho yamenyereye burya nahagenda ntagenda nezerewe. Rero iyo hatabaye ikurikiranwa ryiza kubajeje intwaro bose bagira begerana birashika ko yumva kumengo naho hantu hari ntiyamufashe agataho akimuka. Rero iyo yimutse ntaza gusaba ubusha ngo abagiye kurumva bisaba yuko umwe wese yumva ko kuba yimuwe ahantu yarageramiwe yo byumva ko ari nkurukiza bikaba inyigisho ya buri munsi. Mugifise mikro hari umumenyesha makuru Jote yabajije ati ibikorwa byo kubaka yahoze ari soko nkuru ya Bujumbura yahiye byaratanguye mugabo no munsi umuntu abiraba bisa n'ivyahagaze mu gihe uwari yaha ishyirahamwe ryari ryahawe igikorwa cyo kuyubaka ryari ryatanguje umugambi wo kwegeranya amafaranga harugwa muri miliyari 400 ivyari rya soko
bigeze hehe mwomenya ayo mafaranga ariko aregeranywa n'iryo shirahamwe yarabonetse? murakoze cyane kuko kirya soko hariho ishirahamwe Ubaka Nation ryagaragaje ubushake icyo bita manifestation d'intérêt ko ryogira igikorwa cyo kubaka kijambere. Cyatanze ibyifuzo byacu ubu mu bushikiranganje hariho umugwi washizweho abahinga ukorana n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'ubutunzi hamwe n'abahinga bo mu gisata ADB kugira bige ibyiyumviro yatanze hama babone bavyige babishije n'ino ikiganiro kizovamwo rero nico kizotanga intumbero y'ibizokurikira. Ubu turindiye rero ico cegeranyo kugira ngo ingingo zikurikira zize zifatwe. Mwomenya nk'amezi bizoshobora gufata? Ivyo twabihaye abahinga turindiye ko bitanga kuko mugambi nk'uwo n'ivyo bakora ntitwobahutagiza kuko bisaba ubwitonzi ntangere ko n'umugambi watari muto nko mu mvuze namwebwe nyene ntitwobahutagiza mugabo mu byimaka twabwiye ko bogerageza bakanyarusa kugira ngo ibikorwa bitangure nyezina kuko abarundi babikeneye iryo soko vyihuta. Mu by'inyubako kandi byahagaze babajije witwa Laurent yabajije ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice ca Bujumbura Gitaza n'igice ca Rumonge Nyanzarake ibikorwa naho nyene bija birahagarara. Iki kibazo cama cabajijwe hamwe n'ayo mabarabara yo ngaha mu ntara ya Cibitoke rya Nyamitanga Uganda Mugwi Kabere na Ndora naho nyene muhatanga umuco. Murakoze cyane yakubaha mumenyesha makuru nagira menyeshe yuko ibikorwa by'amabarabara bigabuye nko bayibuze mu mice myinshi. Hari nk'igice ryo aba nimero 3 kuva mu Rumonge uje Nyanzarake ni mugambi ufiswe mu minwe n'ishira hamwe y'abashinwa gitwa Chiko ku mafaranga twaronse mu mabanki y'abarabo. Ico gikorwa cyatevye gutangura kuko mu ntango yaco harabaye ikibazo kuko ishira hamwe ryari twashinze gukurikirana ico bita surveillance yabyifashemwo ukutariko tubona ko twokinga tutarasesa duhitamo kugirukana. Ivyo bica bituma dusaba kandi uburuhusha kubaduhaye amafaranga kugira ngo dushobore kurondera iyindi shira hamwe ryo bari bishoboye kandi ishobora gukora mu bubangutsi. Ivyo byatwaye kuba twaracerewe hagati y'amezi 8 n'umwaka. Ivyo rero bituma tucerwa nko mubibona kumengo birarambiye ariko ubu ishiramo gishasha rikurikirana ishiramo rizokubaka ryarabonetse bari ku kivi kandi umurindi ni mwiza cyane nubwo ari barabara rigoye nkuko mubibona bamanza kumenya imisozi n'amadinamite kubera ko Tanganyika yagiye irijya uruhande runini ariko umurindi nubwo ko ari mwiza kubatanguye icizere nuko bazokora bagaheza mu kiringo twatekanije c'imyaka 2 uharuye kuva aho baronkeye ishiramo ribakirikirana rishasha. Hari ikindi kibazo cerekeye amatongo sinabwa heze navuze igice ca Nyanzarake nagira mvuga igice naco ca Rumonge Gitaza kuko barifiswe n'ibigwi myinshi. Igice ca Rumonge Gitaza naco cyatanguye ibikorwa ariko bigeze hagati birahagarara kuko nivyo byarahagaze kuko uburyo bwari bwatekanijwe kw'ico gikorwa bwaraheze kubera yuko kwerinda ry'ibihe nkuko parti yabibajije byashikiye n'inyubako z'amabarabara hanyuma bisabwa yuko ibikorwa byateganijwe biba byinshi gusumba bisaba ko uburyo buhera tutashika ku ntego aho twari kugeza. Ubu rero turi mu mishikirano n'ishyirahamwe BAD isangiye ko yatwemera mu minsi mikeyi twashobora kuba twashoboye kuronka ubundi buryo kugira tubandanye dushika twari tugejeje. Aho ni ku gice ca Rumonge Gitaza. Ahangiyeho novuga ko n'igice cyo kuva mu Gitaza ugenda i Bujumbura tugira amahirwe twaronse amafaranga ku banki y'isi yose. Ubu amasoko bariko ahiganwa baramaze guhiganwa turindiye raporo kugira ishirahamwe izotsindira isoko nayo ryubake. Muri ico gihe rero ryose izoba isa ryubatswe haciyemo igice gitoyi cyo kuva ku Magara gushika mu Gitaza cyo 15 aho ibarabara kubera iduga ry'amazi ya Tanganyika ryononekaye cyane gose bisaba ivyigwa bishasha n'uburyo bwinshi kugira ngo tubikore. Ariko mu kurindira ubu naho bagenda uyu munsi nyene imashini ziguma zicamo zishishamo akayenge buke kugira ngo abarengana babandanye borohererwa. Mwavuze kubijana n'amabarabara 106 n'ijana n'indwi yo muri Uganda. Aya mabarabara nivyo yarakozwe hanyuma tugeze hagati birahagarara ariko nko mubizi aya mabarabara menshi yivu hagati mu gihugu tuyakora ku buryo bwa leta twisunze
iyo systeme PTBA. Iyo rero uburyo bwari butekanijwe kwa mabarabara bwarangiye, ariko sukuvuga ko twaciye duhera Burundi tutazobandanya. Buri mwaka hama hariho umuce amafaranga ugenewe kwa mabarabara, ukuje niko tugenda dukora gato gato gushika tweguye ibarabara ryose. Amashini yo ntiyashobora kugumayo kukwera ko haba yahandi hantu aho hakenewe ho bakifise uburyo bwaho aca barimukirayo ku buryo nihagera uburyo bwaho hantu azokongera garuke mu yabone abandanye igikorwa. Murakoze. Yanabajije n'iki gice ca Nyamitanga kuri ribarabara rizi no mu Cibitoke byo vyifashe gute? Ego murakoze cyane mu rukurikirane rw'amabarabara tukwiye kuronderera uburyo nyaho hantu haduradishenga harimwo, kuko iyi imvura iguye rimwe gusa usanga umusenyi wuzuye hose ibaba ntibari gihita. Ivyigwa rero nkuko abahaba tubonye twaraje turamara iminsi tukorakora ivyigwa byaho, turabona ko uburyo byotwara ku buryo bwa leta byogora kuyegeranya turavye n'inshingano leta ifise zose zihari. Ubu tuko twavugana na banki ya BAD twanazinanye ngano nyira abatwayereka ibikorwa dukeneye kugira ngo bishobotse duhe uburyo tuhubake neza mu kufisa uburyo bukwiye. Ubu rero imishikirano irabandanya na BAD, urazi rero y'amafaranga uyasaba hanze ntuvuga ngo nzanira uyu munsi nyene, ariko tuko twabarira tuvugana, kandi banki ni banki ya BAD ni banki dusanzwe tukorana neza kandi itahura ibintu. Nibaza ko mu minsi yakeya izoshobora gushika tukakora neza. Yanabajije umugambi Zero Nido Pure mu gisagara ca Bujumbura, ati umenga usa n'uwahagaze nahubatswe harasubiye kubomagurika, byo uyo mugambi wifashe gute? Murakoze cyane. Umugambi wa Zero Nido Pure mu gisagara ca Bujumbura eka no mu hagati mu gihugu ku mabarabara yose y'ikaburimbi twari twawishinze kandi urabandanya, ariko nagira mbanze ntanga umuco gatoyi. Mu myaka uheze mwarabonye yuko umurindi wabaye munini cyane mu kuziba ibinogo henshi ku babajya Gitega hagati mu gisagara, kandi nibaza n'ubu uravye neza ijya Musaga kuri Saint Esprit hagati muri Centre Ville, ndibaza ko atabinogo byinshi birasubira kuboneka. Ati umurindi wagenze ko kubera iki? Ku mafaranga twahabwa mu buryo bwa ntekanya y'ibikorwa bya PTBA twarasobanurira ko aya mafaranga yatekanijwe ku barabara ry'indarayi itari bwatangure, tuca turasaba umushikiranganji bigega ca leta ko dukurira ko makeyi akaza gusayiriza kugira ngo tugire umugwanyi mu yindi munini yo gushobora kuziba ivyo binogo. Niyo mwabonye umurindi wari munini cyane kugira ngo tuzibe ivyo binogo, ariko ubu rero ryaba bagindarayi nayo ryatanguye y'amafaranga nshobora kuyakurayo, tuca twikora ku mafaranga abanyasanga atekanijwe ku binogo byo kuziba ibinogo hajya mu gisagara no hagati mu gihugu. Ikindi catumye umurindi uhagarara kandi nuko dukoresha ikaburimbi igugwa amafaranga mpuzamakungu. Ayo mafaranga nayo murazi ngene agohironka, rimwe na rimwe niyabonetse ikamutuyikura hanze bisaba amakomande agafata umwanya. Nk'ubu tuvugana hariyo amakomande yabaye kuva mu mwaka uheze twiteze ko ashika ubu. Ivyo bituma rero tudafise stock yacu y'ikaburimbi twifitiye ngaha ngo itume dushobora kuma tubandanya dukora. Mugabo ntitwicaye, si ivyo gusa bituma umurindi ugabanuka, najye mabuye dukoresha ducanga n'ikaburimbi nayo nyene sa twahora twikora ku mabuye tuyaguza kandi amashirahamwe yandi bakamabarabara asanzwe hari, kuko ntitwa dufise ibikoresho byo gushobora kuyimenera. Ariko mu buryo kwitunganya bwacu dutangwa n'umurindi mwiza turamaze kugura ibikoresho bimwe byikorera ry'amabuye nk'amakonkaseri, imwe turamaze kwishiraho ishombo, iyindi ngaho iburamata. Nibaza ko ivyo byose bizoza bifasha kugira ngo ntitwashaka kubaduka kugira mu mugambi wa Zero Nido Pure uzonyaruka kandi tubone inyishu iboneka mu mwanya mutoya. Mugifite ijambo nyene babajije ibibazo by'amatongo kumbure n'ubushikiranganje bujeje amatongo bwo bunganira amatongo Gatumba ya mbere n'iya kabiri, aho hari abarishe amafrais de viabilisation ngo haheze imyaka 12 mwari mwabemereye kubereka handi, ariko ngo ntimurabemerera. Hari amatongo ya Nkenga Busoro Nyabugete, noca nongira ko nakandi kajanye n'ikirimba n'ahari kirimba c'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari yatanze intumbero aratanga indwi zibiri ati ubu hari aho twahevye ni mwereka abantu aho ico kibanza kigera. Bega ivyo byo byarakozwe, abantu bo barazi aho ikirimba kizoca kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo abatarimo. Murakoze cyane. Iki kibazo c'amatongo no gica mu mice itatu mu kucishura. Novuga ubwa mbere umuce wiba mu quartier ya Nkenga Busoro Nyabugete ya 4 Nyabugete ya 5 Ngiyanagisyo
ayo n'amakaritsiye yari yatekanijwe guhabwa abenegihugu bakanayiha n'amahera kandi hari haciye imyaka myinshi cyane ariko murazi kuva ibyo bibayeho heze imyaka irenga 10 kare yari afiswe na bya bisata byari bitandukanye bya obuha na sip ubu byaje bikaba kimwe kitwa obuha ubu byo tuko turakora mu myaka ibiri iheze novuga nko katiyagisyo isanya yatoreye umuti nubwo hari igice kimwe cyatwawe n'amazi bituma ko duhindura hakaba bamwe bacabura ibibanza ariko abashoye kuronka gushika uyu munsi basima pondangatongo zerekana ko amatongo yabo ahari ico nikikiri kibazo kuri nkenga buso naho nyene murazi ko ari hamwe no dukora ibintu bya viabilisation dukora ihinyanyurwa ry'abibanza dukoranye n'amashira hamwe y'abene gihugu muri ico gihe rero nkenga buso naho nyene byaje yaratevye ariko mu biganiro twagiraniye n'ishira hamwe ry'abene gihugu bene amatongo twashoboye kumvikana kandi gushika uyu munsi impapuro ziko ziratangwa ukuri kwamye muri Nyabugete ya kane harabaye ingorane yo gutanga impapuro naho nyene ubu ziko ziratangwa ukuri kwamye n'abasaba kubaka ubu bariko barubaka atakibazo ubu hasigaye yo Nyabugete ya gatanu na Kizingwe bihara nayo twari habaye ingorane hagati y'aba amashira hamwe y'abene amatongo batari bwazanye icegeranyo ciza cabo bumvikanye ko bakurikije amasezerano ari hagati ya leta n'ayo mashinyo shira hamwe ubu rero kundwi heze batanze iyo raporo abahinga bacu bariko barayiraba barabe ko by'ukuri bubahirije amasezerano twahanye ije bivuye mu nzira amata yo gutanga none amatongo nuko ko igikorwa kiko kirabandanya bukebuke nubwo cyari cyaramaze imyaka myinshi kidindiye ubu ndibaza muri imyaka ibiri hariho akarusho kamaze kuboneka mu Gatumba ya mbere n'iya kabiri naho murabona ko twari twatekanije ko ho kubakwa amazu akabene gihugu ariko kubera indagurika ry'ibihe murabona ko batakubabuka bashora abantu abarohe ahantu hameze kujya ibyo amakaca biye yaciye twaje dusaba yuko twobihagarika tukazorondera ahandi ibyo rero ubu tuko turavugana n'amakomine hagati mu gihugu ku migwa mikuru y'intara mishaje zoba eka n'ahandi hose ari bisagara tugaga turabana amatongo kugira ngo ubikunze tumurangira aho yoja kuba uwo bya anse nawe tumusubiriza amahera yiwe hamashuye gukora uko niyumbiye nuko biri tuko tubitegekana ahegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu nayo ahegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu umugwi waragiyeho urakora ibyo icegeranyo wisunze intumbero yari yatanze ubu rero raporo yararungitswe kugira ngo batange ingingo ya nyuma yo kuca baja ku bikorwa nyezina